Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru, umuyobozi ajejwe kumenyekanisha ibidandazwa mw'ibanki Bankobu, Alain José Ciza, akaba yatumenyesheje intumbero y'ico kiganiro. Ibindi bidandazwa dufise twashaka gushira imbere nk'ama credit, nk'amavyo bita ama depot, kugira ngo navyo nyene baze barabidandaza. Produit yacu inoti ari produit dushaka gushira imbere cyane kuko ifasha umwene gihugu ibintu byinshi, abantu bayikoresha ku giciro kiri hasi cyane. Ivyo rero navyo akaba ari intumbero twafashe kugira ngo tworohereze umwene gihugu ahari hose, kugira ngo igiciro nikibi ntambamyi. Duheruka kuronka ico bita certification ISO zitatu, no kuvuga ico bita management de la qualité, ico bita management de l'environnement, nico bita management santé sécurité au travail. Uwo muyobozi kayamenyesheje ko abene gihugu babashiriyeho Bankobu inoti kugira babafashe, kandi ko bagiye gukorana n'abamenyesha makuru kugira ngo umwene gihugu wese yumve ego arazi Bankobu inoti mugabo ico ishobora kumumarira mu buzima bwiwe bwa minsi yose, kuko Bankobu inoti ntiyaje ngo igira abantu umwe babiri batatu, yaje kugira ngo duhe uburyo bwa none abene gihugu bose bo mu Burundi yuko umwene gihugu wese ari ku mutumba ari hehe ari mu quartier ashobora kuronka inoti kandi gahindura ubuzima bwiwe. Muri ico kiganiro hakaba habaye guhanahana ivyiyumviro bijanye no kumenyekanisha ibidandazwa vy'iyo banki.